ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, komite yihariye y'abadepite ikora nkete ku gitero cyo kunguru y'inteko ishinga amategeko Capitol irasaba ko ahoza ari Perezida Donald Trump yakurikiranwa mu nkiko mpanabyaha. Mu Burundi, abaturage bo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baravuga ko basizwe heruheru n'imvubu zibonera imirima. Uyu mwaka kwera imvubu yaradukoreye ko hamwe atari umuntu agera no mu murima. Nukuri twaciye tubaho mu buzima bubi, tuca turabura naho dushitasha, burya bisha biratugora. Umwe mu batuye ku misozi ya Vugizo na wa Rubondo mu Rwanda, uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco wahamwe n'icyaha cya ruswa arasabirwa kugabanirizwa ibihano kubera uruhare yagize mu bwiyunge. Mugume ku maradiyo yanyu, iki ni ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Mwiriwe neza Veniste. Muri Nigeria, abategetsi bavuze ko abashinwa indwi bariko barakurikiranywa n'abaganga kuva ejo ku munsi wa mbere, inyuma y'ukubohozwa mu minwe y'abari bamaze amezi hafi 6 barabanyuruje. Abasirikare ba Nigeria babakuye mu vyara vy'ababanyuruje mu mpera z'indwi iheze muri leta ya Kaduna hagati muri Nigeria. Umuvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere Gabriel Gabkwet yavuze ko abo bashinwa bakuwe mu turere twa Kamfani, Doka na Gwaska muri iyi leta nyene mu gitero cyakozwe mu ijoro. Nigeria imaze imyaka irenga 13 igwanya Boko Haram hamwe n'iyindi mihari y'iterabwoba mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abantu hafi 300,000 baramaze kwicwa muri ivyo bitero. Abategetsi bavuga ko bariko kandi barakora kugira bahagarika ingeso bunyamaswa yo kunyuruza abantu bababyaza amafaranga mu zindi ntara z'igihugu. Washington, ijwi ry'Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika, muri Afghanistani, abatalibani baratangaje ibihano bishasha byo gukubitisha inkoni abantu bagirwa n'ivyaha bagizwe n'abagore hamwe n'abagabo. Babikoze birengagije akamo k'ishirahamwe mpuzamakungu ONU risaba abo bategetsi guhagarika uwo mugenzo wo guhana muri ubwo buryo. Sentare nkuru y'abatalibani yavuze ku munsi wa mbere ko umugwi w'abantu 22 barimwo abagore bakubiswe baranozwa muri stade y'i Shebergane ku mugwa mukuru w'intara ya Jowzjan iri mu buraruko bw'igihugu. Sentare yatangaje ko umwe wese yakubiswe inkoni ziri hagati ya 25 na 30 bahowe ubusambanyi, guta ingo zabo, kudandaza ibiyayuramutwe hamwe n'ubusuma. Kuva mu ntango z'ukwezi kw'I11, abagabo barenga 130 hamwe n'abagore baramaze gukubitirwa muri stade mu ntara zitandukanye hamwe no mu mugwa mukuru Kabul. Muri uko kwezi, umutegetsi kizigenza w'abatalibani Hibatullah Akunzaga yategetse ubutungane guhana abarenze kubiri n'amategeko agira ku idini ya Kiyisilamu. Amakuru yerekeye intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa mbere yarakoze urugendo rutari rwitezwe i Minsk, ni mu gihugu gicuti kandi kibanyi ca Bielorusiya. Umukomanda mu gisirikare ca Ukraine Serhiy Nayev yavuze ko atagukekeranya umubonano wa Perezida Putin na mugenzi we wa Bielorusiya atakindi wari utumbereye atari kubandanya ibitero hamwe no kuvyinjizamwo abasirikare b'ico gihugu. Perezida wa Bielorusiya Alexander Lukashenko yamye avuga ko atamugambi afise wo kurungika abasirikare muri Ukraine, ariko yaratanze ibigwanisho mu ntango z'iyo ntambara mu kwezi kwa kabiri. Perezidansi y'Uburusiya yarahakanye kuba Perezida Putin arondera gushira Bielorusiya muri iyo ntambara. Ubwo rugendo rwabaye haheze amasaha make indege za drone z'Uburusiya zongeye gutera umugwa mukuru Kiev. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres
yavuze ejo ku munsi wa mbere ko impera n'imperuka hategereza kuzoba ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara, ariko kandi ko ari ukubiha umwanya wabyo. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Iraki abagabo bitwaje inkoho ejo ku munsi wa mbere barishe abasivili 8 bakomeretsa abandi 7 bakoresheje inkoho mu ntara ya Diyala iri mu buraruko bw'igihugu. Igipolisi kivuga ko ico gitero cabereye mu kigwati ca Albu Bali mu gisagara ca Kalis, hafi ku birometero 80 mu buraruko bw'umugwa mukuru Baghdad. Kivuga ko abafa bashobora kwiyongera mu gihe bamwe mu bakomerekejwe n'amasasu baremvye cyane. Nta n'umwe yashotse yemanga ko ari we yakoze ico gitero, ariko igipolisi cyo muri ico gisagara ca Kalis kicegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Gikurikiye icabaye ku munsi w'Imana aho ibombe yatezwe mu ibarabara yahitanye abapolisi 9 hafi y'igisagara ca Kirkuk mu buraruko bwa Iraki. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu niwo wemanze ico gitero. Urakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, wumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komite yihariye y'abadepite ikora nkete ku gitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol yatoye imyanzuro yayo ya nyuma isaba inzego z'ubutabera gukurikirana uwahoze ari Perezida Donald Trump mu nkiko mpanabyaha. Toma Kamirindi. Komite igizwe n'abadepite 9, 7 b'abademokrate na 2 b'abarepublikani batavuga rumwe na Trump. Imaze umwaka n'igice ikora. Mu myanzuro yayo bose uko ari 9 baraye bemeje irarega Perezida Trump ibyaha 4: ubugambanyi bwo kwiba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutambamira inteko ishinga amategeko Congress mu mirimo yayo, ubugambanyi bwo kuvuga ibinyoma no kuba inyuma y'imyivumbagatanyo. Byose bishamikiye ku gitero cy'abayoboke be kuri Capitol n'ibyo yakoze byose kugira ngo aburizemo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 2020, kandi abizi neza ko yatsinzwe. Kuri komite, Trump n'abambari be bashatse gukora kudeta. Bityo komite irasaba minisitiri w'ubutabera ari we mushinjacyaha mukuru w'igihugu kurega Perezida Trump mu nkiko mpanabyaha. Depite Benny Thompson akuriye iyi komite. There's one factor I believe is most important in preventing another January 6th: accountability. Aragira ati hari ikintu kimwe nk'uko mbyiyumvisha kiruta ibindi byose cyatuma nta kindi gitero nk'icyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kizongera kubaho. Ni ukubiryoza abagikoze. Inzego z'ubutabera nizo zonyine zibifitiye ububasha kurusha iyi komite na Congress. Dufite icyizere gikomeye ko aka kazi k'iyi komite kazatanga inzira iganisha ku butabera, ku buryo inzego zibishinzwe zizifashisha amakuru dutanga kugira ngo zikore akazi kazo. Uretse Trump, komite irasabira kandi gukurikiranwa na bamwe mu bari abajyanama be ndetse na bamwe mu badepite bari mu ishyaka rimwe nawe ry'abarepublikani bamushyigikiye mu byaha aregwa. Ariko rero ibyo komite isaba minisitiri w'ubutabera si itegeko kuri we. Niwe wenyine ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubiha agaciro no kujyana ikirego mu nkiko cyangwa kutabijyanayo. Ariko abahanga mu bya politiki bemeza ko iyi ankete y'abadepite ari akataraboneka mu mateka ya vuba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze, komite yaganiriye n'abatangabuhamya barenga 1000. Inshuro 10 muri ibyo biganiro byatambukaga kuri za televiziyo zo mu gihugu.
abantu amamiliyoni barabikurikiranaga n'amashyushyu menshi. Komite kandi yakusanyije n'ibindi bimenyetso bitandukanye birenga miliyoni. Izashyira ku karubanda igice kimwe cy'imyanzuro yayo ejo kuwa gatatu. Ikindi gice kizakomeza kubibanga kubera amakuru arimo. Mu cyumweru gishize umuvugizi wa Trump Stephen Chung yateye utwatsi komite y'abadepite yakoze anketi. Mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko imirimo yayo ari ikinamico gusa risuzugura ubwenge bw'abanyamerika na demokarasi. Ati ni urukiko rw'abantu banga Trump. Komite izaseswa ku mugaragaro ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Inteko ishinga amategeko nshya yatowe ejo bundi mu kwa 11 gushize itangiye imirimo yayo. Urakoze Toma Kamirindi. Intumwa za leta y'u Burundi zasuye kuri wa mbere impunzi ziba mu mijyi itandukanye yo mu Rwanda bazisaba gusubira mu Burundi. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Izo ntumwa za leta y'u Burundi zaje zirongowe na Lieutenant General de Police André Ndayambaje, umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, ari kumwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutabukana impunzi babura amatari b'intara za Kirundo, Kayanza na Bururi. Mu biganiro vyahuje izo mpande uko ari zibiri, uwo yaje arongoye izo ntumwa za leta yamenyesheje abaserukira izo mpunzi ko abazaniye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Ubwo butumwa nuko abahunze botahuka. Yamenyesheje izo mpunzi ko ata mpamvu zo kuguma mu buhungiro kandi amahoro yarabonetse mu Burundi. Ubutumwa dufise bw'uko leta y'u Burundi yifuza cyane kubakura mu buhungiro barimwo kubera atamvo nimwe yerekeye umutekano, yerekeye ibikorwa by'ubutunzi, yerekeye ibindi byotuma baguma hanze, ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu, kugira imigambi y'iterambere y'igihugu, nabo nyene biteza imbere. Dukura umuzigo ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda, umuzigo wo gufasha izo mpunzi. Muri ivyo biganiro abaserukira abandi bamenyesha izo ntumwa za leta y'u Burundi ko icyabatumye bahunga kitarahava, arico gituma bakiri mu buhungiro. Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu miji yashimiye leta y'u Burundi yagize uwo mutima wo kuza kuganira n'impunzi. Yaciye aboneraho gushikiriza bimwe mu bituma impunzi zidatahuka. Urabona rero nk'abantu byabo bamaze kubifata. Impunzi ziri hano, amazu yafashwe, amapariseri bari bafite yafashwe, amakonti yugaye, urugero nk'udufaranga bakorera gusa konti yugaye, amashirahamwe menshi amakonti yabo arugaye. Hariho abafite amamanda, ni ukuvuga bari ku mitahe mpuzamakungu, bumva ntashaka kugenda bashamufata, kandi tuzi yuko sentare yo muri kano karere ka Yase yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri. Lieutenant General de Police Ndayambaje yamenyesheje izo mpunzi ko ibibazo byose bashikirije bazobishikana, kandi akizera ko bizotorega umuti abifuza gutaha bagasubira mu babo. Impamvu nyinshi zatumye bahunga ico gihe zisa n'izaheze, ariko bose ntibahunze kimwe. Hariho uwo bakumbure ivyo vyaheze we bitamuraba, yifuza ko ingorane ziwe nawe zova mu nzira. Abafise ibibazo by'ubutunzi, ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye, ivyo navyo nyene tuzobishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira, kuko guhunguka n'uguhunguka ushatse, ariko kandi n'uguhunguka umutima uri mu nda. Mu gihugu cy'u Rwanda cakiriye impunzi nabo nyene barashima urwo rugendo rw'abategetsi b'u Burundi. Habinshuti Philippe, umunyamabanga uhoraho mu bushikiranganje ivyo bujejwe harimo impunzi, yamenyesheje ko ibikorwa vyabaye kuri no wa mbere n'u Rwanda rwabikoze muri kahise, kandi ko vyatanze umusaruro. Twanabaganije kuri experience natwe dufite, tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere, kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cya mbere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'iki gihugu bumugaragariza yuko icyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari, ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo buri wese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano. Iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze, niyo ntambwe ya mbere ikwiye guterwa, tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi. Uwo munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi yamenyesheje impunzi ko bazotunganya igikorwa impunzi zikaja kuraba uko byifasha iwabo, zigaruke zibwira abandi uko basanze bimeze, kugira abagifisa amakenga baronke inkuru y'imvaho bahawe nabo bizeye. Biteganijwe ko kuri no wa kabiri izo ntumwa za leta y'u Burundi zigendera ikambi ya Mahama zikazotahuka mu Burundi ku munsi wa gatatu.
kuva mwaka wa 2015 abarundi bahungiye mu Rwanda kubera ingorane za politiki zadutse mu Burundi barenga hagati y'ibihumbi 74, uno munsi abarenga hagati y'ibihumbi 34 bakaba bamaze gutahuka ku gushaka kwabo nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda rivyerekana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uruwa mbere, uri Gitego. mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda kuri wa mbere urukiko rukuru rwumvise ubujurire bwa Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Bamporiki uregwa ibyaha bya ruswa, yari yakatiwe gufunga imyaka 4. Yakomeje gutakambira umucamanza asaba kusubikirwa ibihano. Ubushinjacyaha ariko ntibukozwa uko gutakamba kwe, buravuga ko urukiko rwa mbere rwamuhanishije igihano gito ku byaha biremereye. Eric bagira ubusari mu rukiko. Edouard Bamporiki yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri, Jean Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso, Bamporiki yaracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye ugutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusubikira ibihano. Yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangiriye itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaharegwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwo rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheje ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito, bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri visi meya wungirije w'umujyi wa Kigali Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere butasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko rutahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka visi meya ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo, aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atari ayo kumuha nka ruswa, ahubwo yari aya Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku buvugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy. Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hoteli kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe bimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha ko kayabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano, umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije, aziza kirazira n'indangagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byaba bitanga cyane ku rubyiruko yari ashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare.
ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite. Asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe, Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa Nyamasheke mu cyari wabo ku ivuko yahundiye amafaranga 1000 angana na miliyoni 10 Gatera yamuhaye. Ati icyo abantu batumva ni ukwibaza ngo iyo mpuye na Gatera tunywa icyayi cya Mukaru kigura amafaranga 1000 cyangwa tunywa champagne. N'indi mvugo yongeye kuzamura amarangamutima mu rukiko. Yasoje yizeza umucamanza ko igihe yashyira mu bikorwa ibyifuzo bye akamusubikira ibihano, Bamporiki yazatanga umusanzu ku gihugu watera ishema abatari bake, agakebura abandi ntibazagwe mu byaha yisanzemo. Bamporiki wamamaye cyane mu bikorwa byo gushishikariza abahutu n'abatutsi gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside, ari mu bategetsi bake baketsweho ruswa bakagira amahirwe yo gufungirwa iwabo mu ngo. Ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga. Yaje guhanishwa gufungwa imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Uyu winjiye muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 nk'uko bitangamo ubuhamya. Mu minsi yashize yari yatangaje ko yujuje miliyari y'amafaranga, nyamara yarinjiranye mu murwa mukuru ibiceri 3 by'ijana mu mafaranga y'u Rwanda. Icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Bagira usajwi ry'Amerika i Kigali. Bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Mu Burundi abaturage bo ku misozi ya Vugizo na Warubondo yo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baravuga ko basizwe iheruheru n'imvubu zibonera imirima, barasaba leta kubatabara. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, munagizwaho na Thierry Venda yishimiye. Amakuru isoko ryacu rihabwa na bamwe mu bakurikirana iby'uburimyi ku mitumba ya Vugizo na Warubondo nuko iyo mitumba isanzwe yimbuka cyane ibigori, imyumbati, ibijumbu, ibiharage, itomati n'inkore. Ariko muri kino gihe abarimyi bavuga ko hambavu y'ihindagurika ry'ibihe rimwe na rimwe rituma batimbura ibikoko nk'imvubu bibonera kugeza hatacu bashobora gusoroma. Imirimo iranwa cyane gose nk'ubu turahagaritse umutima gose kubera imvubu. Jewe ndakunda kurima imyumbati nkanimana n'utugori, nibore two nyene dukunda kuramira abana hakiri kare. Ashe uyu mwaka kwera imvubu yaradukoreye ko hamwe atari umuntu agera no mu murima. Nukuri twaciye tubaho mu buzima bubi, tuca turabura naho dushitasha, burya bisha biratugora. Kubw'ibyo abarimyi bavuga ko hari bitegwa bahebye kurima nk'imyumbati, ibigori, umuceri bakabisubiriza ipiripiri, ibiciro bikaba byaciye biduga cyane kuri ibyo bitegwa byahebwe. Mu gihe imitumba y'ibigori 3 yahora igugwa amafaranga 1000 ubigugwa amafaranga 2000. Umufundi w'indimo ku mutumba wa Vugizo Juma Bigirimana avuga ko inzara yiraye mu banyagihugu. Uyu mwaka uheze abarimyi bararimye cyane, ariko barahombye cyane kubijanye n'ibyo bikoko byagiye birajya imirima yabo. Kugera no munsi bene gihugu barifumbereje, bafise inzara imwe idasanzwe. Umva zadutse n'inkikiza ziratemagura ibigori. Benshi n'abarimyi kandi barimira hamwe, umva iyo ziturutse ziratemagura imirima yose ntiziraba. Muri rusangi imvubu zisanzwe ziba mu mazi kuva mu mwaka wa 2020. Uruzi Rusizi ruca kuri iyi mitumba ya Vugizo na Warubondo ubwuzuye rugasendanesha mu mazu y'abanyagihugu batari bake. Imvubu zaciye zishwiragira mu matongo n'aho abanyagihugu baba, bitaye ko leta yarihanikirije abanyagihugu kwicira ibiti mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Abanyagihugu bavuga ko batoroherwa kuronka ibiti kugira ngo bazitire imirima boye konegwa n'ibyo bikoko. Bihimana Anani ni umwe mu barimyi yayaze n'isoko ryacu. Bisaba ko hobaho inshumbushanyo ku bantu b'abarimyi baba bangirijwe cyane cyane n'ibyo bikoko, ko habayeho igwirirana ryabyo biraba byinshi gose kugeza naho aha hose mu gisagara igeze mu ijoro byose usanga bigandagaje ngaha mu mirima, mu gisagara, mu bene gihugu hose.
kandi n'abantu bigenje nabi birabaje byinshi bihunga kubera ko amazi aba ari menshi ariko nk'izo z'imvubu zohose ukuvuga ngo n'amazi yaba make yaba menshi yaragwiriranye ni byinshi cyane. Kubw'uyu wundi murimyi abona ko leta yarutishije agaciro ibikoko kuruta abantu, asaba nyabuna ko zokwicwa kugira zigabanuke. Leta iravyemera ko bitukura impande aba yuko yoza irazigabanya erega zabaye nyinshi gose gusumbya abantu bakazica kare ntibahora bazigabanya nabo bozana inkoho bakaza barazikanga zirashobora kugenda. Kukaba nkako abanyagihugu barigeze kuba bazica ariko leta yahavuye yihanikiriza yivuye inyuma kwica ibikoko na cane cane izo mvubu zari zigeramiwe. Ari naco gituma uyu mufundi w'indimo ku mutumba wa Vugizo abona ko zikwiye kubakirwa uruhongore rwazo kugira zoye ko amazahungabanije umutekano w'abanyagihugu. Nkuko ibindi bihugu usanga bifise parke bororeramo ibikoko vyose, bafate ibikoko vyose biko biriyerereza muri Rusizi eka ne mu micungara mu bene gihugu bakabikuraho byose bakabishira muri parke imwe. Bisanzwe tufise parke ihereye kuri Rusizi ku kiraro ca Rusizi, bafate bubakire nkuko bubaga ikibuga c'indege, hanyuma bafate ivyo bikoko byose vy'imvubu n'ibindi biguma vyereza mu bene gihugu babishire muri iyo parke. Tukaba dusaba yuko leta yofasha bene gihugu nama bakunda bene gihugu bakore mu ivyo bikoko babishire muri parke yavyo. Imitumba ya Vugizo na wa Rubondo iri ku nkengera y'uruzi Rusizi ku mupaka wa Republika ya Demokrasi ya Kongo nko ku birometero 8 uvuye ku biro vya zone Gatumba. Nimwe mu mitumba ikunze kugeramirwa n'imyuzurira y'imvura kubera iri mu kiyaya. Ibintu bikunyurwa nuko iyo mitumba ikikujwe n'amashamba, hari naco gituma abanyagihugu bahaba bakunze kubangamirwa n'ibikoko. Urakoze Thierry Vendayishimiye ahantu dusoreje aya makuru twabateguriye fatanije na René Diane Tana. Nongeye kubashimira mwese kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi aho muri hose ku migabane y'isi mwitegura kurangiza umwaka neza n'imisi mikuru ya Noheli mu mpera z'iki cyumweru. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umwana w'umwami muterana intobo bwakwira akakubaza icyo wakoze. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo kw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze, n'ibiri imbere nta nke
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu, radiyo ijwi rya amerika yo yabaye